Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abatari bake basaba ko iyi leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye itanga imihoho. Hakaba n'amakuru avuga ko hari abajenerali bari gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu c'u Burundi babanje gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko biboneka neza ko ataco ariko arafasha abarundi, kandi bikaboneka neza ko ariko aratura igihugu mu manga ikomeye cane. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arabandanya gukuyobera abatari bake mu majambo adasiba gushikiriza uko bukeye uko bwije. Mu gikorane cyo kwigina imyaka 4 amaze ku butegetsi, Perezida Ndayishimiye yaremanze ko azi neza abari inyuma y'ikena y'igitoro mu Burundi, agira ko anamenyesha ko co cimwe n'abandi bapfukamye mu gihugu mu nda mu kugisahura yababariye, kandi ko atawuzigera akomwakomwa ku butegetsi bwiwe. Ibi bintu byarababaje abatari bakeya, benshi bavuga ko byakunda ubu butegetsi bugomba gusezererwa byihuse mu maguru masha. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Inyuma y'indwi zirenga zibiri anyurujwe, Jean Marie Bizimungu ntawuzi aho ari ndetse n'ibyamushikiye. Hakaba hari amakuru ahambaye cane avuga ko hari umutegetsi ubifisemwo uruhara uri gukora ibishoboka byose kugira ngo amenye ibyashikiye Jean Marie Bizimungu, mu gihe andi masoko adushikira avuga ko uyu Jean Marie Bizimungu ari umwana w'umutegetsi ukomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, bikaba byaranakozwe mu mvo za politike. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya amakuru ahambaye cane arabana n'urupfu rw'uyu mwana. Bivugwa ko yoba ari umwana w'umutegetsi kandi uhambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi ababaje ariko arava mu gihugu ca Zambia, aho Prosper Ndayishimiye yaraye arashwe anacumagurwa ibyuma akaba yacikanye. Abatari bake bakavuga ko abarundi aho bari hatandukanye ku isi, cyane cyane muri Zambia na Afrika y'Epfo, bariko barahura n'ibibazo bikomeye cyane bijanye n'ubwicanyi butagira izina buriko burabakorerwa, ariko bikaboneka ko leta y'u Burundi yigumira mu gacerere ku buryo bukomeye cyane. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Saya gusa hari n'andi makuru menshi twabateguriye, aho tuza kubabwira umutegetsi ubangamiwe muri no minsi ushaka gutabwa mu mvuto, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari kumwagiriza ko ashaka kumutembagaza ku butegetsi. Ariko nanone hakaba hari amakuru avuga ko Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika ari gukora ibishoboka byose ngo atabare igihugu abanje kwigiza ku ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo akabikora yifatikanije na General Silas Ntigurirwa, General Prime Niyongabo ndetse n'umunyamabanga mukuru nganguru ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo batazira kora. Byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Wecu usabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, icyo usabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Amaganya muri komine Kabarore Nyeganyega yaragarutse. Abanyakabarore bafise amaganya akomeye cane kubera Nyeganyega yagarutse. Iminsi 17 iraheze komiseri Moise arakaza batazira Nyeganyega agandaguye umunyagihugu yitwa Joseph Habiyaremye wo muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Inyuma gato y'iryo bara, Nyeganyega yaciye aja mu ntara y'Amakamba kugandara kubera yari yaciye abura nyina. Hafi indwi zibiri yazimaze mu manuko bw'igihugu.
aho yavuzwe mu byo kugura ibitoro muri Tanzania, kwiganza mu kwinyeshwa igitoro akagipakira amabido muri komine Matana mu ntara ya Bururi, maze izindi modoka zari zitanze zikabura. Yaravuzwe kandi mu iterabwoba ryamuranze aho bariko bagabura inyama z'abayisilamu aho imatana muri komine Kabarore. Abanyagihugu bari biruhukije ko nyeganyega yoba yarabavuyeko. Bamwe mu bategetsi bari bemereye ko bagiye gukora ibishoboka byose nyeganyega akavako. Ibyizigiro byamaze umwanya urume rumara. Mu mpera y'indwi iheze nyeganyega yarasubiriye kuboneka muri Kabarore. Umwe mu banyagihugu baho yatwandikiye ku wa gatanu ku mugoroba ati nyeganyega yaragarutse muri komine Kabarore, ni ukuri ndamuciye ko arampamagarika ndanka mpita ndiruka. Yari yapfukamitse abapfasoni batatu ubu nyine mu ijoro ku musozi Songore kw'ibarabara rigira kabiri uvuye ku rya ruguru, nta n'umwe namenyemwo. Mubatabarize ntihagire ikibi abakorera, murakoze. Nyeganyega akozwe mu gutuntuza abanyagihugu. Abategetsi bo mu ntara ya Kayanza bavuga ko atabubasha bafise kuri nyeganyega. Bamwe baremeza ko nabo nyine abatera ubwoba. Abamukurikiranye bavuga ko ataco bashoboye kubera nyeganyega ashigikiwe n'abategetsi bakomeye mu gihugu harimwo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu majambo yivugira, Komiseri Moise Arakaza batazira nyeganyega yemeza ko ibyo akora yabitumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Tumaze indwi zibiri tubyandika, nta mutegetsi n'umwe wo mu biro by'umukuru w'igihugu arabeshuza bino nyeganyega avuga. Ni nabyo bituma atanumwe amukorako, kandi bazi neza ko yishe Joseph Habiyaremye kandi ko abandanya guturubika abanyagihugu. Perezida Ndayishimiye aherutse gutangaza ko azi neza abategetsi barya ibiturire kandi ko ataco azobagira kugira ntasigare wenyine. Ubwo abicanyi nka nyeganyega bo si we nyine ariko arabakingira kugira ngo ntasigare mu gihugu wenyine. Ibi bintu birababaje kandi birateye ubwoba. Icyo bikoze iyi leta irananiwe kandi igeze ku mfiro. Tuve kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanize ku makuru ababaje kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ku barundi bari hanze y'igihugu c'u Burundi. Zambia, inkuru ibabaje y'igandagurwa ry'umurundi Prosper Ndayishimiye. Abarundi barabangamiwe mu bihugu bimwe bimwe barimwo nka Afrika y'Epfo na Zambia. Mu ijoro rya hirya y'ejo ku igenekerezo rya 23 ukwezi kwa gatandatu 2024, uwitwa Prosper Ndayishimiye yarishwe acumaguwe ibibugita n'abantu bamusanze mu mangazini yakoreramwo i Lusaka ku mugwa mukuru wa Zambia. Wartwandikiye yagize ati ndabaramukije, njewe muvuka muri komine Bugendana mu ntara Citega, ariko muri kino gihe ndi mu gihugu ca Kenya. Hama uyubona ku ifoto ni umurundi yitwa Ndayishimiye Prosper, yari mu gihugu ca Zambia, none yarayitavye Imana yishwe acumaguwe ibibugita byinshi. Abamwishe bamusanze mu iduka aho yakorera hari nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Prosper ndamuzi cyane kuko tuva hamwe muri komine Bugendana. Yari imfubyi, nta muvyeyi n'umwe yari afise, ariko arafise uwo bavukana ndetse haracariho n'umuvyeyi yamundeze akiri akana kugeza aha yarageze. None twasaba ko tumenyeshereza abiwabo bakaduha akanimero ka rumikashi rwocisha ko tukabafata mu mugongo muri bino bihe bitoroshe barimwo. Kumbure hariho n'abandi bifuza kugira ico bakoze ariko babuze nimero z'abiwabo. Uwomenya abiwabo b'umuhisi yobashikira akababaza ko hari urumikashi abashaka kubashigikira bocako nk'uko bisabwe n'uyu atwandikiye. Byiza bonorondera code agent kugira ngo byorohe rwose. Turahojeje umuryango w'umuhisi Prosper Ndayishimiye, turifatanije kandi n'abarundi baba i Lusaka muri Zambia muri bino bihe by'umubabaro bariko baracamo, ndetse n'abari muri Afrika y'Epfo bari n'ingorane zikomeye cyane bariko baraterwa n'ibiriko bibateye ubwoba. Ikibabaza gusumba nuko na leta aho kugira ngo ivugire abanyagihugu bayo bari kwicwa igumira mu gacerere. Ibi nyine bigashavuza abatari bake babona ko aho ibintu bigeze igihugu cyamaze gutemba, kuko biboneka neza ko atamurundi ugifise agaciro aho yaba ari hose ku bwa leta ihari
nk'uko na Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kubitangaza, akavuga ko icyo agiye gukora ari ugukingira abasuma bamaze igihe barya itunga ry'igihugu kugira ngo ntasigare wenyine, kandi akavuga ko abanyegeje igitoro abazi ariko ko ataco yabakorako kuko yabahariye. Inyuma y'indwi zirenga zibiri anyurujwe, Jean Marie Bizimungu ntawuzi ahari n'ibyamushikiye. Jean Marie Bizimungu yafashwe bunyurujwe ku muhingamo w'igenekerezo rya 7 ukwezi kwa Ruheshi mu gisagara ca Bujumbura. Ari ku munsi wa gatanu afatwa n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi muri quartier industrielle hafi yaho bita kuri Chanike. Inyuma y'iminsi abaryango b'uwo munyagihugu yaba muri quartier Mutakura ariko akomoka muri komine Gihanga intara ya Bubanza babaririza uwabo bahawe amakuru ava ku masoko atandukanye ko afungiye mu gasho k'iperereza kari muri zone Rohero hafi y'isengero Katolike Cathedrale Regine Mundi. Bw'amasoko yacu mu muryango wa Jean Marie Bizimungu abamurangiye aho umwiperereza banabamenyesheje ko amagara yiwe yari yifashe nabi kuko yasinzikarijwe ubuzima ku buryo bukomeye cyane. Ayo masoko harimo nabo mu rwego rw'iperereza yaranabamenyesheje ko yari ku rutonde rw'abajanwa imbere y'ubucamanza kugira hasuzumwe ko boguma bafunzwe canke bakurikiranwa bidegembya. Jean Marie Bizimungu ngo yari bujyanwe kuwa mbere imbere y'umucamanza kuwa 11 Ruheshi ariko ntiyagiye, baguma babwirwa ko buca yitaba. Abaryango ababaha amakuru babasigurira ko ari kubera amagara yiwe yari ameze nabi cyane bivuye ku ihohoterwa yakorewe ariko kureka kumujana imbere y'umucamanza. Amasoko ya RPA ndetse n'amasoko yacu mu muryango wa Jean Marie Bizimungu avuga ko babonye iyinga iheze atarengutse basubiye kubaza amakuru y'uwabo narijya bari babwiwe ko uwabo batigeze bibonera yari ameze nabi. Wabashijwe uwo munsi wa gatanu mu bakozi b'iperereza bakorera aho hafi ya Cathedrale Regina Mundi ngo yabishuye ku ibya Jean Marie Bizimungu boshaka bobireka gusubira kubibaza. Yarenzaho ikindi hari kwa 14 z'uku kwezi kwa Ruheshi akaba atakandi gakuru kiwe barasubira kuronka. Gusa nyine amasoko atandukanye ava mu iperereza akaba yemeza ko byaheze yamazishwa kera kandi ko n'ababikoze ari abategetsi bahambaye cyane, mu gihe andi makuru avuga ko uyu munyagihugu yaba afise ahahuriye n'abategetsi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari nacyo yaba yarazize. Ariko benshi ibi bintu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi birateye ubwoba kandi birababaje kubona ubwicanyi nk'ubu buriko buraba mu gihugu cyitwa ko kigendera mu mategeko. Ni ibintu bibabaje kandi biteye isoni. Tuvuga aho ngaho amakuru yacu tabananize Gitega aho umupolisi yatowe yapfuye. Ikiziga ca Prima Sergeant Major de Police Lionel Bizoza w'imyaka 34 catowe mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana wa 2023 Ruheshi mu mwonga wa Karongo uri ku mutumba Rukoba muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Bwabibonye ico kiziga cari kiryamye impande y'ipikipiki. Bamwe bibaza ko yoba yagize isanganya ariko abandi bakibaza ko yoba yarishwe. Isanganya rikaba urwirwazo rwo kuyobya amatohoza. Abahita nibo babonye ubwa mbere ikiziga ciyo Nyamiramabi kiryamye hampande y'ipikipiki. Aya makuru aremezwa na Modeste Ngendakumana umukuru w'umutumba Rukoba. Yibaza ko umugabo yoba yagize isanganya ryo kwibarabara. Ubw'iryo soko nyine ikiziga kiri mu buruhukiro bw'ibitaro by'akarere ka Gitega mugwa mukuru wa politiki, nayo ipikipiki ikaba iri muri komisariya y'igipolisi cy'iyo ntara. Ayandi masoko avuga ko Lionel Bizoza yoba yarishwe ariko abamwishe bagaca bagira umukino ko ryoba ari isanganya mu ntumbero yo guhabya amatohoza. Lionel Bizoza yaturuka ku mutumba Buzunza muri komine n'intara ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi. Ibiziga bitari munsi ya 4 biramaze gutorwa mu ntara ya Gitega kuva muri Ndamukiza guheze. Kubw'ibiharuro bya SOS Media Burundi
Ibi bintu bikaba biteye ubwoba kandi bikaba bibabaje kubona ibintu biriko biraba kandi biboneka neza ko byose biriko biraba abategetsi barorera. Naho mu ntara ya Rumonge umwana w'umuhungu apfungiwe mu bitaro kuko byanse ko ariha. Jean Marie Nibigira w'imyaka 15 apfungiye mu bitaro bya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi kuva muri Ndamukiza 2024. Ibitaro bimutegeka kuriha amafaranga yivuje ko igihe yari agwaye, ariko byaranse. Abaharanira agateka k'abana basaba ko yorekurwa umukoresha wiwe akariha ayo mafaranga. Uwo mwana aturuka ku mutumba Makombe muri komine Vumbi intara ya Kirundo uburaruko bw'u Burundi. Jean Marie Nibigira yakoreshwa ibikorwa byo kuragira inka mu Rumonge kubw'amasoko yaho nyine, ariko we n'umukoresha wiwe barashwanye mbere ahakwa kumwica. Uwo muhungu akiri muto yatowe ari ikiruruma mu mufurege n'abanyagihugu baca bamujana ku bitaro bya Rumonge, niko amasoko yaho nyine yigana. Ku bitaro bya Rumonge baba babonye ko Nibigira yari akeneye ahampande yo kuvurwa umuhinga mu bijanye n'inyifato imbere yo kurungikwa ku kigo kivura abafise ingwara zo mu mutwe mu Kamenge mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Yabaye iki? Bwabibonye umukoresha wiwe niwe yagerageje kumwica. Muri Kigarama 2023 Nibigira yasabye agahembo kiwe k'amezi 10. Umukoresha wiwe yaciye amwagiriza ko ari umusuma. Yaramukubise aca amuta kure y'urugo rwiwe ruri muri quartier Gihwanya amusiga ari indembe. Nguko uko yatowe n'abahita mu mufurege. Imana ishimwe kuko yaramurokoye. Amasoko kuri ibyo bitaro avuga ko Jean Marie Nibigira apfunzwe kubera amafaranga yivuje ko atariho. Ni amafaranga menshi. Abarongoye ibitaro bategetse ko atasohoka atayarishe. Acunzwe n'abajejwe umutekano kuri ibyo bitaro. Niko aya masoko yamereye SOS Media Burundi. Abaharanira agateka k'abana baratabaza basaba ko umwana yorekurwa ubutungane bugane bugukorera kwa muhohoteye. Uwo munyabaga yategerezwa kuronka umushahara wiwe n'indishi y'akababaro akanarangikwa mu muryango wiwe wahaswe kutazosubira kumukubita ijisho. Niko bagasaba ko byakorwa ku buryo bwihuse kuko ibyabaye ari agahomeramunwa kandi biteye ubwoba. Kwereka babwiye ko mu butegetsi ibintu bitifashe neza habe na gatoya. Abategetsi batari bake bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane kuko ibibazo biri mu Burundi biri gutuma Ndayishimiye abyikura ko akavuga ko nyine ari bo babiteza kugeza aho uyu munsi Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ari mu basumbirijwe ku rugero rukomeye cyane, aho umwanya uwari wose ashobora kubogozwa mu mabanga kandi akaba yanakorerwa ikintu gikomeye cyane nko gupfungwa nk'uko bapfunze General Arengiyome Bunyoni bakanamwaka ibyo byose. Ayo akaba ari amakuru ariko aradushikira avuga ko ibintu bitoroshe, ariko Ndirakobuca nawe nk'umuntu uzi ibyo abadede bakoreranira nawe akaba ari kugerageza kurinda, aho avuga ko nawe ashobora gutembagaza Ndayishimiye umwanya uwari wose kugira ngo yikingire. Ibi ni bitandukanye biriko biravugwa mu gihugu c'u Burundi, ariko bikaboneka neza ko ibara rishobora kugwa umwanya uwari wose. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.